Shalom shalom bwoko bw'Imana groupe b'amaso namwe banywanyi ba groupe b'amaso mwese ndabaramukije mw'izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Jewe nitwa Abel Mbonimpa. Uyu munsi tugiye gukomeza inyigisho twabonye. Uno munsi turabandanya mu gitabo ca Daniyeli igihimba ca 12 duhereye ku murongo wa mbere maze dusome turabe ukuntu imperuka y'iherezo rya vyose rizoshika, ukuntu abakoreye umwami Yesu bazogororerwa, ukuntu abakoze bazohabwa ingero, ukuntu hazoba intambara. Kandi ico gihe turabona yuko Imana izorekura ubushobozi n'ububasha bwayo maze ikarungika Mikayire kugira ngo aze gutabara ubwoko bw'abera. Mwene data rero witegure, hanyuma duce dusangira ijambo ry'Imana. Dusenga Imana. Mwami wacu Mana data wa twese ndagushimiye, habwe icubahiro kubwira ijambo rizima tugiye gusangira mwami na bene data. Ndarisabiye kandi ndagusavye kugira ngo wariwe wese ategure ubugingo bwiwe maze dusangirira ijambo. Ndabishimye nkenguruka mwami, urakoze ubishimirwe mw'izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome amajambo y'Imana, Daniyeli igihimba ca 12 umurongo wa mbere. Maze ico gihe Mikayire azohaguruka, niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe c'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza ico gihe. Ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka. Imana ihabwe icubahiro. Iki gihe turiko turabwirwa ni ca gihe c'ibihe n'igice c'igihe. Iki gihe turiko turabwirwa ni ca gihe c'imisi 1260. Iki gihe turiko turabwirwa ni ca gihe c'imyaka 3 n'amezi 6. Iki gihe turiko turabwirwa ni ca gihe c'ubutegetsi bwa Antikristo. Hariho imisi ya nyuma Antikristo azotegekamwo. Iyo misi Antikristo azoba ariko arabica bigacika, ariko ahendagiza abantu, abategeka kumusenga. Muri ico gihe isi izoba igeze mu kaga gakomeye. Ni muri ca gihe uguhamwa n'ugutotezwa kw'abakristo kuzoba kuri kw'isi yose. Kuko uno munsi turumva ngo abantu ngo bariko barahamwa bahobwa kugororoka, ariko bikabera mu gihugu kimwe canke bikabera ahantu hamwe, ariko iri hamwa ryo nirizoba ririko riraba ku mubumbe w'isi yose. Mwene data, nico gituma muri iki gihe aho muriko murabona ibintu biriko birazana amategeko kw'isi yose, nibiriko birazana bigeresha kugira ngo bisuzume birabe ukuntu ubutegetsi bw'isi yose bushobora gukorwa mu kanya gato kandi bikabera rimwe, itangazo rikabera hose icarimwe. Mwene data, nico gituma bishakirwa yuko tuba maso maze tukavuga ubutumwa, tukabwira bene data, ishengero, abana b'Imana bakitegura, bakikangura, maze wari we wese ahari hose akikangura, tukikangura kugira ngo dukorere umwami wacu tumukorere uburyo bukiriho. Nico gituma rero Imana irasezeranye yuko muri ico gihe izorungika igahagurutsa Mikayire. Kubera ikizahagurutsa Mikayire? Haleluya! Imana yacu izahagurutsa Mikayire kubera yuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko abo tunigana ataraba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganzi si yo mwijima, nimwe mu mbiza ahantu ho mwijuru. Mwene data, uku jewe nawe turi hano ntidushobora kugwanya ivyo birobo bizoba vyahagurutse, ntidushobora kugwanya ivyo bijeya ivyo bigatanya bizoba vyahagurutse. Nukuvuga yuko iyo myuka mibi itegeka ahantu ho mwijuru izoba yahagurutse. Ico gihe rugamba ruzoba rukomeye. Nico gituma Uhoraho azohagurutsa Mikayire kugira ngo aze gukorora ca gisato twayaze tukakibona mu gihimba ca 12 igitabo c'ivyaje Yohana abona ikimenyetso gihambaye mwijuru, abona igisato c'amahero, abona intambara iriko iraba mwijuru, abona Mikayire n'abamarayika biwe bariko bagwanya ca gisato n'abamarayika baco. Nuko rero habo ntihaba hakiboneka, kirakorogwa, kiratembagara. Rero hano Daniyeli abibona bigisigaje igihe
bitaraba. Nagira nkubwire yuko mu gihe antikristo azoba ariko aratikiza inganda ku isi, mu ijuru, muri rya juru rya kabiri, hamwe abadayimoni bibasira hahandi mu ijuru rya kabiri, rya juru mwumva impwemu z'imyuka mibi ziba, aho hantu niyo Mikayeli azoja, maze bose abakorore, abakure muri rya juru rya kabiri, maze abasenyurire hasi ku isi. Bazoza ku isi, abadayimoni bazomanuka kugwanira rero intambara ya nyuma hano ku isi. N'ivyo bikoko bizomanuka, intambara ya nyuma izobera hano. Nuko rero muri ico gihe ntibizaba biheze, kubera yuko Yesu Kristo azoca yimanukira ubwiwe. Haleluya! Izo ari intambara ya nyuma, intambara ya nyuma iyo bita Harumagedoni. Iyo ni intambara ya nyuma mwakumvise iriko irategurwa. Uno munsi bariko barapanga ngo bashinge intambara y'amadini. Iyi ntambara y'amadini niyo izotuma haza iyo ntambara ya Harumagedoni. Uzosanga ibintu biriko birononekara, ariko ndagira nkubwire yuko umwanya bitaraba. Iyi ni mburi yo kuburira abakristo kugira ngo mwoye gusamara, mwoye kuzubara. Ijambo ry'Imana riko riratubwira ngo ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka. Umuntu wese azoboneka, waba ukiriho, waba wishwe, baba baguhamye, bagutoteje, umuntu wese azoboneka ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ni wazorokoka. Mwene data, witegure kuzorokoka. Ndagusabira yuko wohakikisha yuko umutima wawe woba wanditswe, wuko amazina yabo yoba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo uzoshobore kurokoka. Umurongo wa kabiri, kandi benshi mu bazoba basinziriye mu ivu hasi bazokwikangura, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Kandi abagize ubwenge bazokayangana nk'ugukayangana ko mu itazanure ry'ijuru, n'abashikanye benshi ku bugororotsi bazokwakaka nk'inyenyeri ibihe bitazoshira. Mwene data, nagira nkubwire ngo n'ibikorwa urimo urakora nivyo bizodefinisa, nivyo bizosobanura ugukayangana kwawe uko kuzoba kumeze. Amasengesho usenga uyu munsi niyasobanura ngene uzoba umeze. Ibikorwa ukorera Yesu nivyo bisobanura ukuntu uzoba umeze. Ntabwo umuntu wese azoba asa n'uyundi, nka kurya amashurwe ameze yo muri jardin, yo mu murima, niko abakristo bizoba bimeze. Wakoreye Imana cane, uzokwakaka nk'inyenyeri, uzokwakaka nk'izuba, uzokwakaka nk'ukwezi, uzokwakaka nk'inyenyeri. Kandi abantu bazoba bakaka nk'inyenyeri ntibazoba banganya naho nyene uguca ibibatsi, kubera ko inyenyeri ntizinganya umuco. Hari inyenyeri zaka cane, hari inyenyeri zaka gace, hari inyenyeri zitabona neza. Mwene data, korera Yesu kugira ngo uzukayangane, korera Yesu kugira ngo uze wakake nk'izuba. Hariho abazokwakaka nk'izuba. Turibuka yuko Yakobo yagereranijwe n'izuba mu gihe cy'uko umukenyezi wiwe nawe yagereranijwe n'ukwezi. Hariho abazokwakaka nk'izuba, hariho abandi bazokwakaka nk'ukwezi. Mwene data, woba witeguye kuzokwakaka gute? N'uyuhe muco wumva uzoba ufise? Ikigaragaza umuco wawe n'ibikorwa urimo urakora uyu munsi. Mwene data, profite, gerageza gukoresha umwanya dufise, maze dukorere Yesu uburyo bukiriho, hanyuma maze tugororegwe kuri wa munsi. Haleluya! Umurongo wa 4, nuko rero wowe Daniyeli, gumiza ayo majambo muri ntibate, umatanishe ishashara igitabo cyabyo, udomemwe ikimenyetso gushitsa igihe ciherezo. Niho benshi bazoserangura muri cyo, kandi ubwenge buzogwira muri ico gihe ciherezo. Uno munsi tugeze mu gihe Daniyeli yabonye mu nzozi, yabonye mu ihishurirwa cyuko abantu bazoserangura cyane, ubwenge bukagwira. Uno munsi hari ubwenge bwinshi. Uno munsi isi igeze ku rwego ruhanitse, isi igeze ku muvuduko udasanzwe, hari ubwenge bwinshi. Uno munsi bamaze gushika gukora ivyogajuru bigenda ku kwezi. Uno munsi bamaze gukora amasatelite menshi. Uno munsi bashobora kuzunguruka isi mu mwanya muto. Uno munsi bamaze kuronka
uburyo bwo kuja kubaka hariya ku kwezi kugira ngo abantu baje kubayo. Uno munsi buri gihe buri myaka ibiri barafata ingendo bakaja kuba hariya ku kwezi. Mwene data, none rero ubwo ibi byose birimo birakorwa, uno munsi umuntu ari muri Afrika aravugana imbona nkubone n'uri muri Australia canke uri muri Amerika. Mwene data, ivyo byose ntivyari bwigere bibaho. Daniyeli yabibonye mu nzozi, yabibonye mwiyerekwa, hagisigaye imyaka myinshi. Mumarayika aramubwira ati gumiza amajambo muri ntibate kuko ntihari bwagere. Ariko uno munsi gitabo ca Daniyeli turagomba kugira ngo tucige, tugisobanukirwe, dutahura amabanga yanditswemwo, kuko ni muri ca gihe cuko antikristo ariko araza kugira ngo atangure kuyovya no kuzimiza. Isi yaramaze kubifatwa n'ukononekara. Mwene data, birashakirwa yuko tuba maso. Ubu bwenge buriko buragwira, nibwo bwenge buriko buratuma abantu bazimira. Uno munsi umuntu ugiye kwihana aca azunguza umutwe agahakana. Uno munsi umuntu mugiye gukizwa aca kwiyamiriza. Ariko mwene data, ndagira ngo nkubwire, nguhanure, nkubwire ntiheba ivy'isi, heba bya bindi bikuburagiza, maze wakira umwami Yesu Kristo, kuko iki ni igihe cawe ca nyuma, iki ni igihe cacu ca nyuma. Ku murongo wa 5, maze jewe Daniyeli nditegereza, mbona abandi babiri bahagaze, umwe ku nkombe yo hakuno y'uruzi, uwundi kuyo hakurya. Umwe abaza wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'urwo ruzi ati, ivyo bitangaza bizobaho ryari? Mbona wa muntu yambaye impuzu zera yari hejuru y'amazi y'urwo ruzi amanika ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso ayatunga mu ijuru. Numva arahira ibaho ibihe bitazoshira, yuko bizomara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, kandi ati nibamara guca ubwoko bwera ubunywenywe, ivyo byose bizoba bishize. Oh, haleluya! Mwene data, aya n'amajambo asobanutse. Muri ico gihe c'ibihe n'igihe n'igice cy'igihe, muri ico gihe c'ubutegetsi bwa antikristo, muri ico gihe ya semene ya nyuma igira 70 izoba igeze hagati. Nukuvuga imyaka 3 n'igice ya mbere izoba yaraheze, ariko imyaka 3 itanguye ya nyuma, nukuvuga ngo icumweru ca nyuma kigeze hagati, hazocatangura burya butegetsi bwo gutoteza no guhitana imbaga nyamwinshi y'abantu abizera Yesu. Ariko muri ico gihe ni mu gihe cyuko abashinga ntahe babiri bazaba bariko baravuga, bazaba bariko baramamaza, bazaba bariko barasemerera, babwira abantu bati nimureke kuzimira. Mwene data, ehera abantu no munsi abantu baravuga, jambo ry'Imana riko riravuga, ariko abantu bariko barica amatwi. Ese icompa umuntu w'imborerwa akareka kuboregwa? Ese icompa umuntu akigendera muri ya madini y'abapagana akayavamo akasohokamo? Ese icompa umuntu agishigikira akaboregwa akabivamwo? Ese icompa umuntu agishigikira ubusambanyi akabivamwo? Ese icompa wa muntu kigendera mu itabi n'urumogi ukabivamwo mu izina rya Yesu? Ese icompa wewe muntu nyumva aho uri hose, ese icompa ukizera ukakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe? Mwene data, rondera abakozi b'Imana bagusengere umwanya ukiriho, kuko ni warindira ibi bihe ntuzobishobora. Nta kintu na kimwe uzobasha gukora. None ko vyanse uyu munsi hakira amahoro, hakira gahengwe, none ko bariko barainstara bapanga ibigiye kuza bikomeye, wewe uzobishobora? Uzoshobora guhangana na antikristo? Wewe uzoshobora guhangana n'ibidayimoni? Niwakire Yesu, urugi ruracuguruye, irembo riruguruye. Ni ngwino kwa Yesu, ngwino kwa Yesu. Abakozi b'Imana bagusengere, ngwino kwa Yesu. Abifuza amasengesho, mwandike murinjize inimero zanyu muri inbox, muri mu telefone, abandi murungike imitwaro. Abifuza gusengerwa, abifuza kwatura ivyaha, abifuza gukizwa, murungike imitwaro yanyu tubasengere. Wowe ushaka gukizwa, wowe ushaka kwihana, mwene data, ntutebagane, rungika imitwaro yawe y'ivyaha tugusengere wihane, tugusabira amaraso ya Yesu Kristo. Mwene data, ntutebe, nturindire ejo, aho uri hose senga kandi wihane, urandura icaha n'igisa n'icaha, maze mwene data ukizwe umwanya ukiriho, akanya kakiriho, kuko
ibigiye kubaho wowe ntuzobishobora, ntuzobikura agahanya imbere. Mwene data, ni ijambo rikomeye cyane. Daniyeli abona bamubwira bati bizomara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, ati kandi nibamara guca ubwoko bwera ubunywenywe niho ibyo byose bizaba biheze. Twarabonye yuko ba bantu babiri bazoshinga intahe bazobica, imivyimba yabo ikagangarara mu ibarabara, no kuvuga ngo hagereranywa na Sodomu na Egiputa. Aho hantu kandi niho mwami wabo yabambwe, aho hantu niho bazogangarara. Mwene data, abantu benshi bari mu madini nibo uzosanga basigaye mu isi. Abantu benshi bari mu madini nibo uzosanga barimo barakokeza. Abari abakristo nibo uzosanga barimo barakokeza. Aho umwami Yesu yabambiwe, abantu umwami Yesu yabambiwe nibo bazogaruka kwitamba ku muvyimba bagenzi babo. Nagira ngo mbwire umukristo wese yabatijwe ntasuzugurira ijambo, nta kengere. Hari abandi bavuga bati mbega ibyo wavuga ko tumuzi, ujya se ko tumuzi, ibyo bivuga bikura hehe? Mwene data, ntukavuge gutyo, ahubwo niwifatanye nanje, utangure nawe gufata mikoro, utangure nawe kuja mu mabarabara, utangure nawe gusemerera. Mwene data, nturindire ngo hariho ibindi urindiriye, nushire kuvuge, nushire kusemerere, nturindire. Mwene data, ni Yesu azokugerera, ni Yesu azoguhemba, kuko igihe hazoramuka hageze muri ca gihe inyabumbi ikamara kugara, ntuzobukironka akanya gukorera Yesu, ntuzobukironka akanya gukorera ibitsibo. Ni umwanya mwiza gukorera igisibo cy'ubugingo. Nuko rero nukure hasi ukorere Yesu. Nuko rero baramubwira bati, babwira Daniyeli bati bizomara igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, ati kandi nibamara guca ubwoko bwera ubunywenywe niho ibyo byose bizaba bishize. Bizorangirana nuko bazimanganije uwitwa umukristo. Antikristo azohakikisha yuko ata muntu agisenga ku isi akiriho. Kandi nuno munsi murabibona amakominote menshi, abantu benshi barakuye mu ivy'Imana. Uno munsi babwiye bati nimuze dusenge, bati ibyo wowe uvuga n'ibiki? Uno munsi abamareta menshi yarakuye mu ivy'Imana. Uno munsi bariko barashigikira amategeko ya ca gikoko aho kugira ngo bashigikire izina rya Yesu. Uno munsi biriko birazunguruka hirya no hino kugira ngo biyamirize ijambo ry'Imana mu mareta no mu bihugu, mu mashengero. Amadini yaramaze kwimika antikristo mu madini wabo, aho kugira ngo barandure icaha usanga bagisigiririza. Mwene data, ndagira ngo ndabwire muntu gihagaze mu madini benayo uyasohokemwo, uyavemwo, kuko ayo madini abantu benshi bagiye kurimbukanwa nayo, abantu benshi bagiye guturiranwa nayo madini, abantu benshi bagiye gupfa bapfire muri ayo madini. Amadini y'abapagani, amadini ashigikira akaboregwa, amadini ashigikira ubusambanyi, amadini adashaka gukora ku caha. Mwene data, umenye yuko ayo madini ari bamaraya bariko baraza, bamaze gutera, kandi zaba bamaraya ari babagore twabonye. Antikristo nabonye ngo ntazobinegwa. Ubu bamaraya bagiye gutongozwa umuriro, baba maraya ngo ntazobinegwa. Abantu nubwo bariko baramusenga, bariko barashigikira amategeko yiwe, ariko igihe Antikristo azozira, abo bamaraya ntazobinegwa. Nubwo basambanye nawe ibihe byinshi, ariko ntazobibabara, azobatongoza umuriro. Abakristo benshi bitwa ko abakristo kw'izina bazomaramara. N'igihe ciza cyo kuyambika umutamana w'umugeni wa Yesu, ukumva yuko wiyambitse umugeni wa Kristo, maze ivy'imyambaro y'ubumaraya ukabita, ukata umwambaro w'ubumaraya, ariko wambare umwambaro w'umugeni wa Kristo, kuko Antikristo ntazoguziguriza. Kuko Antikristo Bibiri ivuga ngo azobutongoza umuriro, maraya agiye gutongozwa umuriro. Babuloni kigiye gukomvomvoka, Babuloni ca gisagara cateretse isi vino y'uburake bwayo kigiye gutongoka, ca gisagara gihambaye kigiye gutongoka. Mwene data, ndagira nkubwira yuko hahirwa abapfapfira mu mwami. Mwemu yari aravyemeza kugira ngo baruhuke ubutame bwabo. Namwe muzoba muhiriwe aho bazobatuka bakabahama bakabarementaniriza bampoye. Munezerwe kandi muhimbarwe, kuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Haleluya. Nuko rero mwene data, nawe uzobuhiriwe, nawe urahiriwe. Uno munsi nimba uriko uravuga ijambo ry'Imana udahorereza, ugakomeza usemerera, namba uri ku masengesho, uri ku mavu uriko urasenga, urahiriwe.
namba warahagurutse ugahagurukira gushingira intahe Yesu, urahiriwe. Mwene data ndagira nkubwire ngo uri umuhigwe. Ariko namba utarafata intambwe ngo wemere kuba nk'abamakabe, abamakabe barahagurutse bemera gufata ibigwanisho bya mpwemu yera, barahaguruka bagwanya Antikristo, bagwanya wa mutegetsi yariko arazimiza, yariko atematongora, baramugwanije kandi intsinzi barayitahukanye. Mwene data, umaze kuronka inkuru y'abamakabe, nibaza yuko ari cyo kimenyetso cawe cyo kugira ngo nawe ushireko, utangure kurwanya icaha, utangure kurandura icaha, utangure kwirukana icaha, utangure gusenda abadayimoni, utangure iby'ubufinasi bihere, ibyo kuzubara bihere, ibyo kwifatanya n'abisi bihere. Jambo ry'Imana bivuga ngo ntimukifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Umuco n'umwiza bifatana bite? Kandi urusengero rw'Imana ruhuza rute n'urw'abadayimoni? Mbega Kristo ahuriye hehe na Beliyali? Mwene data, umuco n'umwiza ntaho bihwaniye. Nico gituma birakwiye kandi harageze witandukanye n'abisi, witandukanye n'abapagani, witandukanye n'ico cyose kiriko kiratuma igikorwa c'Imana kitagenda neza mu bugingo bwawe. Imana itugirire neza. Dusome ku murongo w'8. Ndavyumva ariko sinabitahura, nca ndabaza nti databuja, ikizoherukira ikindi muri ivyo ni ikihe? Aranyishura ati, igire Daniyeli, kuko ayo majambo arakabanga. Haleluya. Amatanishijwe ishashara idomye mu ikimenyetso gushitsa igihe c'iherezo. Mwene data, ndimo ndakubwira akabanga. Aka nakabanga nibanga rikomeye uri kuragirirwa muri gurupe b'amaso. Iyi ni nijwi ry'inzamba riko rirasemerera kugira ngo abantu mwese mwikangure. Nico gituma ubutumwa bwiza mutagomba kubwizimbanya, ahubwo mu burungikire n'abandi nabo nyene mubabwire, mubakangurire, mubabwire yuko hari ibanga turiko turibigwa. Iri nibanga turiko turabwirwa. Mwene data, aya si amajambo yo gufinatisha, aya si amajambo yo kurekera ngaho, ahubwo ndagira ngo ubibwire umuto n'umukuru, ubibwire abatama n'abatamakazi, ubibwire abasaza n'abakiri bato, abantu bose mubabwire yuko ari banga turiko turahishurirwa. Mwene data, turiko turibigwa akabanga ko kugira ngo twicare twiteguye turi maso. Ku murongo w'10, benshi bazotunganywa bezwe bavugutirwe, ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi, kandi nta numwe mu banyakibi azobitahura, ariko bagize ubwenge bazobitahura. Mwene data, abanyakibi bazoshishikara gukora ibibi. Aha turabona yuko nubwo ijambo ry'Imana rikomeza kuvugwa, abantu ntibaraheba ubusambanyi, abantu ntibaradohoka ku caha. Mwene data, ariko abagize ubwenge uno munsi bariko baribigwa ibanga, abagize ubwenge uno munsi bariko baraja ku mavi. Mwene data, abagize ubwenge basigaye bagenda bafise Bibiliya aho baja hose. Abagize ubwenge niwo mwanya mwiza wo gusenga gusumvya uko bahora basenga mbere. Abagize ubwenge bariko baragura uburyo babugwiza uko imisari mibi. Mwene data, haguruka nawe ukorere Yesu. Haguruka nawe umenye ko atakindi gihe cawe gisigaye. Haguruka nawe umenye yuko vya bimenyetso byose vyegeranye, yuko hasigaye gusa kwitega inzamba y'akabanga igiye kuvuga. Nico gituma rero mwene data nkubwira ngo bamaso witegure, bamaso ugabe mu bikorwa byawe byose, maze Yesu atugirire neza. Ku murongo wa 11, ikimazi cyo koswa gihora gitangwa uko bukeye, uhereye igihe kizokurirwaho bagashinga ca kizira c'ubuyobe cazanye ubugesera, hazoca iminsi 1290. Hahirwa uzorindira agashitsa ku minsi 1335. Nuko niwigire urindire iherezo, kuko uzoruhuka kandi uzohagarara mu mugabane wawe kw'iherezo ry'iyo misi. Haleluya. Mwene data, egome, Daniyeli ariko arabaza, baramubwira bati, ikimenyetso ni iki? Igihe bazoramukira bakuyeho iki kimazi gihora gitanga uko bukeye, igihe bazoramukira babikuriyeho, nukuvuga yuko Daniyeli agomba kurindira umugabane wiwe. Mwene data, niwamara gukorera Yesu umenye yuko uzohagarara mu mugabane wawe. Rero aha turabona yuko kuva igihe Daniyeli yitabiye Imana kugeza uyu munsi, biragaragara neza yuko Daniyeli acarindiye kugira ngo aze ahabwe umugabane wiwe, awuhabwe hamwe nawe.
awuhabwe hamwe nanje. Abapfuye bose bakijijwe, abakozi b'Imana bose baracarindire yuko hariho abandi bakristo bagira bicwe nkabo canke bagira bitaba Imana nkabo, hanyuma kwihereza inyuma iyo misi. Muri ico gihe niho byose bizotungana neza, niho umuntu wese azoja mu mugabane wiwe. Haleluya! Uwakoreye Yesu cane azohabwa gutwara ibisagara 10. Uwakoreye Yesu neza azohabwa gutwara ibisagara 5. Uwakoreye Yesu neza azohabwa guhabwa ubutware bwo gutegeka ibisagara 3, abandi bahabwa ibisagara 2. Hariho n'abandi batazohabwa na kimwe, hari n'abandi bazoba muri 0, hari n'abandi bazoba muri ndibuze. Mwene data, niyo majambo Yesu yavuze ati wahawe itaranto, yaragera azicuruza, arazidandaza, azihereza abandi, nabo baragenda barazidandaza. Mwene data, nawe birakwiye yuko utangura guharura amataranto wahawe, wamaze kuyacuruza mu izingahe. N'ikibazo cawe mwe mukozi w'Imana, we mukenyezi musore, umaze kudandaza izingahe, birakwiye yuko nawe ushira kukadandaza. Nico gituma rero hano uyu ni umurima wo kurimamwo, tugomba kurima maze dukangaze, maze duteragire, maze imbuto zikure, hanyuma Yesu Kristo ari hafi kuza gusarura. Mwene data, nico gituma rero itaranto twahawe tuzicuruze, tuzidandaze, tuzigwize nk'umusaruro, kugira ngo tuze duhabwe umugabane cyo kimwe na Daniyeli, tuzahabwe umugabane cyo kimwe na Yesaya na Yeremiya, tuzahabwe umugabane cyo kimwe na Dawidi n'aba Aburahamu n'aba Yakobo n'aba Isaka. Abo bose baracarindirijwe guhabwa imigabane yabo, kugira ngo natwe tuze tuyiherwe rimwe, kuko igitigiri c'abakristo kitarakwira, kitarinjira mu ishengero, kugira ngo abakristo bose baze bahererwe umugabane umunsi umwe. Nuko rero mwene data, ndakuraritse kugira ngo wongere gucuruza itaranto zawe wahawe, kugira ngo uzohagarare mu mugabane wawe ku mpera, igihe Yesu Kristo azozira agatangura gutanga ubushimwe. Umwe akamubwira ati wagize neza kuko wahawe za mina 10, none twari ibisagara 10. Ubundi ati wacuruze mina 5, none twari ibisagara 5. Hari abantu benshi bagiye kuzoba abategetsi muri bwa butegetsi bwa Mesiya buzotegeka imyaka 1000. Aha Yesu Kristo niyaza amaze kwica ca gisato kikabohwa, nukuvuga yuko hazoca hatangura ubutegetsi bw'imyaka 1000. Inyuma yo myaka 1000 hazoca hazisisha n'ijuru risha, ivyo kugororoka kuzobamwo. None rero muri iyo myaka 1000 woba witego kuzoba umutegetsi. Nimba warakoreye Yesu uzoba umutegetsi. Nico gituma no munsi naho bagukengera ntiwikengere, komeza ukorere Yesu. Imana itugirire neza. Yesu ahabwa icubahiro. Ca bugufi wewe upfuza gutura umutwaro, wewe upfuza ko abakozi b'Imana bagusengera kugira ngo utangure gukorera Yesu. Ca bugufi utura umutwaro, maze tugiye gusengana iri sengesho. Dusenga Imana. Data ugororoka, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ndagushimiye yuko amaraso yawe yavuye ku musaraba kugira ngo dukire. Ndagushimiye ubwoko bwawe bamaze kumva ubutumwa bwiza. Ndabasengeye, ndabasabira gukira no gukizwa mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo yatobotse mu rubavu nk'imbizi y'amazi y'ubugingo, byongere guhanagura ibyaha byose n'imyanda yose. Urakoze mwami, kubwa bene data bariko barakizwa, bariko barihana, bariko baritegura gukorera kugira ngo bitegure ku gihe kiri hafi. Urakoze mwami, ndabigushimiye, izina ryawe rihabwa icubahiro, maze amazina yabo, amazina yacu, umwe wese ahari yose, amazina yacu yandikwa mu gitabo cawe c'ubugingo cawe, mwagazi w'intama atanzwe ku kimazi. Haleluya! Ndabigushimiye nyakubahwa, urakoze kubikoze, urakoze, izina ryawe rishimagizwe. Ndavyambaje shima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data, wumvise ko ufise igishinga ntahe ugomba kuturungikira. Nawe mwene data wumva ufise umutwaro ushaka gutura abakozi b'Imana, wo duhamagara kuri izi telefone za WhatsApp: 1819587 7. 1819587. Mwese Yesu abahezagire. Shalom shalom.